Manishimwe. Nichongereza. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Manishimwe cyane. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Manishimwe cyane. Numva nashaka mwaka kajambo ngo reka uwondi wese. Hallelujah. Manishimwe cyane. All that I am. Uwondi wese icondi cyose itazira Imana. Mani habicyubahiro cyane. Amen. Reka icondi cyose, reka icyo mfise cyose, reka uko nshoboye kose ntazira Imana. Ishimwe rigaruke ku Mana yacu. Amen. Hariho abatwitazira uburyo bumwe canke ubundi. Haleluya. Kare nagize umunezero wo gushima Imana mu bucagocago bwo mu masaha ya kare cyane. Hanyuma ngira umunezero mwinshi wo gushima Imana. Ndafata umwanya ndashima Imana. Hanyuma kandi numva ishimwe ndaza kugirwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Nta bwoba mu bintu nibaza bitambaye ko muri uno mwaka uheze harimwo kubura amahoro canke kugira ubwoba. Ibyo bintu ntibyambaye ko mu gihe ushane kindi myaka. Ariko kandi igihe nibuka itandukanye nagiye ndafashwa n'ibyo twavuganye n'Imana mu ntango z'umwaka. Yesu ashimwe. Ariko kandi numva nshinga ntaye ko Imana irahingura umuntu. Imana irafata umunyantege nke ikamuhindura umunyenkomezi. Irafata igihobahoba ikagihindura ikiridiyo, ikintu gikomeye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Imana irakomeye kandi Imana ubukomezi bwayo irabukoresha kuri twebwe. Rero nta bwoba, nta kubura amahoro. Hariho ubona bwiye ni jewe wombwira kuvuga ubu mwaka uhetse nkawuha izina ku giti canje ndawita umwaka w'amahoro asesekaye gusumba ikindi gihe. Biranyuranye n'ingene benshi babivuga, kubera abandi benshi bavuga ko ari umwaka w'amagume akomeye, kandi ayo magume ntiyaretse kubaho. Ariko Yesu yavuze ngo tuzoca mu muriro ntituzosha, tuzoca mu ruzi ntiruzoturengera. Imana ishimwe cyane. Rero sinari mbongira ukwibuka cyane ibyangoye. Sibyo nari ko ndibuka cyane, mugabo nari ko ndagwanira ishimwe ry'Imana. Nari ko ndagwanira ko Yesu Kristo ashigwa hejuru. Numva vraiment ni wakwiye gushimwa kuko ibyo byose ntibishobora kubaho atari wari ko arabikora. Imana ishimwe cyane. Amen. Muri ayo majambo ravuga ngo undi wese nshoboye byose uko nobishobora kose, na jewe wese n'inkomezi zanje zose ntazira Imana, tutazira Imana. Aya majambo ari handi ngira ngo tuza guca tuyatahura. Numva rero uyu munsi kweli umukenyezi w'umurundikazi afise urubanza, numva nza kwirwa nambaye ibutara. Amen. Rero nagiye gutahura ibyo ndingo umwana wanje anteye ikibazo ambwira ngo mama ko mbaye gutyo uvuye muri matinale ucuja he? Bwani nta na hamwe frere nirwa ngaha. Hanyuma bambaza ibyo bintu n'ukambere ndabibonye arumirwa rwose. Hanyuma inyishu namuhaye nibaza batari je nayitanze uko nabyo nari bwiyumvireko. Ubwo namuhaye inyishu ivuga ngo mu Gifaransa, arakunda Igifaransa naho ngende usanga ari iby'abana. Ndamwishuye mu Gifaransa mbwaje ngira ndavuge mu Kirundi. Ndamubwiye ngo ni ubwoko bumwe bwo gutazira Imana.
c'est une sorte de louange. Rero gutazirisha Imana uri wese biraza kukuzanira utuntu nyene tuducreation utaruzi nawe. Imana ishimwe cyane. Uraza gusanga utabona utwenga watwenze. Rero abantu bajinyitse bagabo aho yasugupfa gutwenga ariko burya ntaciyica abari icatwaye aho gasurire twe ngundi gutwenga ni sawa. Ese ashimwe arige Imana igusanga ahantu nyene byamaze kuzitana ubanza gukora ama integrale menshi kugira ngo twenge ugafindura ubufindo bwinshi. Ariko aho nyene Yesu yarahadusanze nibaza yuko boshobora kubyizera kuko nari umwe muri bo. Ariko Yesu yarabihinduye. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Amen. Rero impamvu zo kugushima jewe ndazifise, igituma je nguhimbaza sukuba nifise, hariho ubuntu je wangiriye butuma ngushima, hari urukundo je wanyeretse rutuma nkumirako, ubuntu bwawe urukundo rwawe imbabazi zawe agakiza kawe. Mwami Yesu ndafise impamvu zo kuguhimbaza, Mwami Yesu ndafise impamvu zo kuguhimbaza. Haleluya. Impamvu zo gushima Imana turazifise kandi zirahambaye. Daba neza. Haleluya. Nimba wagize ibibazo byo kuronka ibyo ufungura, ufise ideni rinini ryo gushima Imana ingene ushobora kumara umwaka udafungura, sibyo none? Wagize ibibazo byo kuronka imfungurwa, ufise ideni rinini ryo gushima Imana kuko nta muntu amara umwaka adafungura. Kuriho rero warafunguye. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Wagize ibibazo by'umubano mubi ukaba utari umusazi yikoreye impunzu ku mutwe kubera yarengewe n'ibibazo, shima Imana yarakurinze. Amen. Hari ukuntu Imana yakoze, hari ibintu Imana yakoze by'ibitangaza. Kandi rero harimwo ibintu bikomeye twasomye ngo umutima wanje himbaza Uhoraho ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Igihe umwaka waheze nabonye iri jambo nkavuze Mana urashobora kwizera ko je no kwibuka ibintu byose wankoreye. Ndahagarara umwanya munini, Mana mutima wanje ntiwibagire n'ijambo ry'Imana. Urashobora kwizera Mana ko jewe ntushobora kubyibuka kuko ni byinshi. Ndago bico gihe nakiri ikintu kivuga ngo Imana ibivuga biriho birahari, baye ya ndirimbo ibyo gushima Imana biruzuye. Hanyuma kandi turafise n'ubushobozi bwo kubyibuka turi kumwe na Mpwemu w'Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ariko Imana yanyigishije kandi n'uyu mwaka uheze cyarambaye ko umwanya munini nuko iyo mbonye ibyo Imana ikora sinkeneye kubona ibyo, nshaka kubona iyo Mana yabikoze. Amen. Nkumva ndayitaziriye, nkumva ndaronse izina rishasha ndayita kubera ibihumbi 5 yampaye, nkumva ndaronse izina rishasha ndayita kubera situation igihe kitandukanye incanyemwo ndenganye. Haleluya. Bihe bigoye cyangwa ibihe byiza, kumva vuga oyaye icyo nshaka kubona si uyu muntu gusa ampezagije amajambo meza, shaka kubonamwo Imana ibikora. Haleluya. Amen. Jari umuntu anyandikira message isanzwe ya telefone andamutsa, kandi iyo message ndayikunda gusumba izindi message. Gacha vango
nagira ndakuramutse nta kintu bana y'ikigongo. Iyo message mwese nzi ko muronka nyinshi, message nyinshi ziza zikubaza ibijanye n'ibikorwa bya misi yose uko, message nyinshi ziza zikubwira amatangazo y'ibyabaye, message nyinshi ziza zikubwira ibindi bintu. Mugabo ka message umuntu akurungikira bona itabaye, Noel itabaye, Pasika itabaye, ari yambu. Jesi ndonka nyinshi sinzi nka mwewe. Rero kenshi izo message ndonka zimeze gutyo, zama zimbwira ikintu ngo ndafise Imana inyibuka. Amen. Ndafise Imana inyibuka. Sininde kwikenera ko haza umumarayika w'igitangaza ahagaze muremure. Oyaye, muri ivyo nyene ndashobora kubona ivyo Imana iri kwirakora. Kuko nta muntu jewe njejwe ajejwe guhumuriza umutima wanje no kwiyumvira kundamutsa no kungumbira no kumbwira ngo yambu ndashaka gutasha. Wahe abantu turiyiza abo twari turi, nta rukundo mbere mu gihe cya nyuma ngo rugenda rurahera, ariko Imana ikugiriye neza uzubona umuntu aguhamagaye ngo alo amakuru ni meza, nibaza gutanzi mugabo je ndakuzi, naho nagomba ndakuramutse kama w'ikigo uragatashwa muntu w'Imana. Kararyoshe breve, sinzi kuryoha gaco kimwe nanje. Haleluya. Hariho ivyo Imana yakoze, mugabo ivyo bintu Imana yakoze ubonye vyo vyonyene ntumenye Imana. Ubonye vyo vyonyene ugira umunezero ukwiye, kandi nishimwe ntiriduga bikwiye. Mugabo ubonye Imana ibikora, imvura ukayibwira uti ndagucamwo gabasha. Amen. Haleluya. Abaciye mu mvura, haleluya. Twayiciyemo vrema. Amen. Nanyagiwe urugendo rw'abajozera nzi yuko impuzu yanje yatose ngo ariryo barajyaye. Hanyuma rakaza none ngo umukono ukunyagirwa namye ko ariryo barajyaye, ariko kwari ukunyagirwa. Namubwiye ntihari ikintu nabonye, ni mwibarabara na undi muntu agenda n'amaguru twahuye atari abapolisi babiri bafise inkoho biruka. Nawe nyene twahuye ngira nshike igabanutse, ubundi yagwa gose nta mutaka nari mfise, twese ko naronda yisashe nziza ya Rambo ngatekera sakame yanje ngira ninyagirwe. Hanyuma mugire ikipe yo kumenya nishimwe yariri muri iyo mvura n'iryo barabara, uririmba atibaza ngo baramwumvise pastor aririmba mu barabara, nawe arahari wo kunyumva atari Yesu wenyene. Naririmbye Mana yanje, navuze n'imvura irampaye akaryo frame, irampaye akaokazio keza kwereka Yesu ko tugendana tugumana, ndamukunda no mu mvura, imvura iranciriye inzira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nirinda kwidigadiga rero, shimwe ry'Imana rirakubana rinini, rigatobekeranya mu bihome, rigatobekeranya mu byaje kwivanga, rigatobekeranya mu bitutsi bakuzidukijeko, rigatobekeranya mu bakudesevye, rigatobekeranya ukumva Imana igumishimwa. Imana ihabwe icubahiro cyane. Uwo ntiza amashi yawe tukayakomera Imana. Impamvu nyinshi zituma turirimbira izina ryawe Mana yacu. Tuzogushima ibihe byose.
byose. Haleluya. Hanyuma umwaka ntushobora guhera udahuye n'ibintu bigoye, ariko hariho ijambo ry'Imana rivuga hano icambere ngo mutima wanje himbaza Imana kuko niyo ikiza indwara zawe zose. Imana ishimwe cyane. Indwara y'umubiri iragoye ndavyemera, kandi jigihe nagwara mu mwaka waheze niho nasezeraniye Imana nzokwitaho umuntu agwaye. Amasaje nagize kwa muganga mu vy'ishure n'amasaje nagize kwa muganga mu vy'igikorwa c'Imana, uko jewe ngitangura kurongora fraternité naragize amasaje agoye cyane yo kugendera abagwayi ku bitaro kandi b'indembe gusumba abandi. Ibintu vyoroshe ntiyari yarampaye uwo mutima. Bwo mwaka waheze ngwaye narumvije ukuntu merewe, numva ndavuze Imana umuntu agwaye nzomwitaho, nzomukunda, nzomusengera. Kubura amagara ikintu kigoye, ariko naho bimeze uko nagenda babwire ngo indwara y'umutima irababaza gusumba indwara y'umubiri. Imana dufashe cyane, Yesu adufashe. Hewe umutima ugwaye ajya wumva abantu baza baraduka bagwara n'ibindi by'umubiri byinshi bihera mu mutima. Imitima iratuntura, imitima iramererwa nabi, imitima irakena, imitima iratoboka, ibintu byose bashiramo ntibikwigwemo, imitima iramererwa nabi. Hanyuma kandi nta wundi muganga uvura, naho indwara z'umubiri abaganga bagerageza, ariko umutima wowo nimpa kuhoraho nyene kuwurema wenyene. Rero hari indwara nyinshi izo twari dusanganywe, izadufatiye mu nzira mu rugendo rw'umwaka, ariko zose Imana irazifitiye umuti. Hariho rero abakize, hariho abatoye bitende, hariho abakigwaye muga bari bazima. Imana ikomerwa amashi menshi. Haleluya. Sinenda kuzitondagura, ndizera yuko mwoba mubyibuka iby'iwanyu. Yesu ashimwe cyane. Ariko jewe ndashimira Imana yuko inkiza indwara iz'umutima zitavuyemo. Haleluya. Mbere yokumiza irankizizo yuko nyene itegerezwa no kunsanurira iyi nzu mbamwo kugira nyene umutima uronka aho. Yesu ashimwe cyane. Hari ikindi gica gikurikira urajya amajambo kiboneka, umuntu arakora byinshi, umuntu araruha, umuntu arakoresha ingufu. Umuntu rero ashobora gusanga yagabanukiwe, ashobora gusanga utuguvu twiwe twamuheranye, arashobora gusanga ubuto bwiwe bwamuhezeko. Ariko hano ijambo ry'Imana riravuga mu mutima wanje uhimbaze Uhoraho ko niwe agutuma usubira ubusore bushasha umeze nk'ubw'inkoko. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Imana ishimwe rwose. Namba mubona abantu bagenda baradendebukirwa bagateba uwo bari ntibasubire kumuba, nuko hariho ibintu bikwegana ingufu. Ingwano ducamo zirakwegana ingufu, ariko none ni hehe dusubira ku isoko tukongerwa intege tugasubira kuba nka mbere? Ninde yatubereye ikimaranyota? Ninde yatubereye umurestaurateur? Ninde yatubereye isoko tunywerako hanyuma tugasubira kugira inkomezi nk'iz'ubuto? Haleluya. Ndibuka ko mu masengesho ya saa sita murongozi ariko aturongora Vianney yaravuze ngo ingenda abantu umuntu agikitswa bayumva ibintu bya Yesu bikaze, hanyuma mugabo bakagenda baragabanuka ingufu. N'ubu vuba muri iki gice cyane macumwaka, ariko jewe nasanze bitakunze ko nihangara. Sanga namwishuye mu mutima wanje ntashize ijwi hejuru. Ngashareka womenye ubu ingene Yesu aryoshe.
numva ndanezerewe nyuma y'imyaka 18 Yesu arandyoheye gusumba mu nama. Ndavuga nti ubimenya numva umenga no bimubwira nireka share oya yarampaye umwanya ndabimubwira. Yesu ashimwe cyane. Ariko mu by'ukuri si ibintu by'abantu ni Yesu abikora. Umuntu ahura na byinshi bimwondesha, umuntu ahura na byinshi bimumara intege, umuntu ahura na byinshi bigerageza kumukogota mu bwiza, ugatanga ufise urukundo rwo kwakira abantu mu rugo iwawe ukabarera, ugasozera wavuze uti nibagumye iyo bari nzobafashiriza iyo. Umuntu arahera ingufu, ugatangura ufise ubwiza kanaka ukagenda buracuya mugabo nirihe soko tunywako ngo tugumane itoto, niyihe mvura ituvomera atari mwemu w'Imana, ni hehe dukura ubuzima butuma tugumana inkomezi za mbere. Abatanguye basoma Bibiliya ntibashike mu myaka 2 batakisoma, abatanguye basenga bakamara isaha imbere y'Imana ntibaheze mu myaka 3 basigaye bamara iminota 3. Ni hehe biva? Ninda dukomeza, ninda tuma tukivuga ivy'agakiza tutabirembasa, ninda tuma tukivuga ivya Yesu Kristo tutumva umenga ni ibintu vyaheze uburyohe, ninda tuma ibitangaza bikiba ni Yesu nyene. Nahabwa icubahiro. Amen. Mutima wanje himbaza Uhoraho. Haleluya. Niwe aharira ibigabitanyo byawe byose, abahariwe Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Abatahariwe pole sana, ariko hari amahirwe uyu munsi urashobora guharirwa. Amen. Bibiliya iravuga ngo arahiriwe umuntu Uhoraho yahebeye imyenda yiwe yose. Arahiriwe umuntu Uhoraho yahebeye imyenda yiwe yose, akaba atagiharugwako igicumuro. Urabyumva ubwo buzima? Akaba atagiharugwako igicumuro. Iko ijambo ry'Imana rivuga. Arahiriwe. Imana ishimwe cyane. Hano rero ijambo ry'Imana ritwereka ngo niwe aharira ibigabitanyo byawe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo. Haleluya. Imana ishimwe. Abo yambitse imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Agahaza ubukambwe bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore busha bumeze nk'ubw'inkukuma. Uhoraho akora iby'ukugororoka, agacira imanza impahazwa. Yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa byiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Imana ishimwe. Muri uyu murongo w'indwi niho haboneka bijya twariko turavuga. Yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa byiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Mose yamenye inzira, abarongoye bo babonye ibikorwa gusa, ariko Mose we yamenye imikorere y'Uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Rero turi abantu b'abahigwe namba tubona ibyo Imana yakoze tukamenya Imana, hanyuma kandi ibyo twaciyemo hariho Imana yagira dukomeza. Nimba tugihagaze nukuri hari ukuntu Imana iba yaraduteye intege. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kubera ko umwanya wondenga, nimurabe hano amajambo y'Imana atubwira ngo ntiyadukoreye ibihwanye n'ibicumuro byacu, ntiyadusubirije mu nkoko ibihwanye n'ibicumuro byacu. Mbega iyo Uhoraho agira nkawe, hari isengesho abantu bakunda: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe nibuze, shaka byose nibibe, duharire ibicumuro byacu uko natwe duharira abatugiriye nabi. Mbega iyo abikugirira nk'uko uharira, aguharira nk'uko uharira, bibaza ko biba bimeze gute? Ntiyatugirira ibihwanye n'ibicumuro byacu. Nahabwa icubahiro.